Igihugu ca Iran gitera isi y'uburengerzuba ubwoba. Imyaka nimyaka bacingika kureka gukora ibitwaro kirimbuzi. Igihugu ca ISREALI kivuga ko ari mwansi wabo wibihe vyose, ngo yaremye imihari nka Hamas, Hezbollah, Houthis, eka mbere n'abandi. Aba ngo ntibarota igihugu ca ISREALI kironsa amahoro. Iran, Ubuperesi bwa Kera, iki gihugu ca kera cane c'amateka cigeze kuba gitwara isi. Mu nyuma kiza kumara imyaka ibihumbi caribagiranywe. None ngiki kiragarutse. Menya vyinshi utamenye kuri kino gihugu RUTURA cyo mu kigobe c'abarabo. Byagenze gute Ubuperesi bwibagiranwe imyaka ibihumbi? Izi mbaraga bufise ubu zavuye he? Jewe ndi Seti. Iyi ni The Mega Mind. Mwawe ikaze. Abahanga mu vy'amateka, historians, bemeza ko igihugu c'Ubuperesi catanguye kubaho imyaka ibihumbi 4 imbere yuko Yesu avuka. Itanguzwa n'ubwoko bw'Abayeramu, Abakasits, Abamanans n'Abagushans. Aba bose bakiyita Abaperesi. Umufilozofi rurangiranwa w'Umudage George Wilhelm Friedrich Hegel yavuze ko Abaperesi ngo nibwo bwoko bwa mbere bw'amateka, the first historical people. Reka ndabatware kera cane mu kwezi kw'icumi 539 imbere yuko Yesu avuka. Umwami w'abami Kuro, Cyrus the Great, w'igihugu c'Ubuperesi, Iran, akomoka mu bwoko bw'Abaperesi. Yateye i Babuloni, Iraq y'ubu. Yica umwami w'abami ho mu bwoko bw'Abakarudaya, Berushaza. Nuko ingoma empire rurangiranwa y'Abaperesi biratanguye. Muri iyo myaka ubwami bw'Abaperesi, no kuvuga Iran y'ubu, bwari bwariyunze ari amoko abiri, Abamedi n'Abaperesi. Abami b'Abamedi n'Abaperesi bimye ingoma y'i Babuloni, bayisangamwo inyagano nyinshi cane z'Abayahudi. Abami b'i Babuloni bari baranyaze igihe bateye Yerusalemu, bakabomora urusengero n'inkike z'i Yerusalemu, bica abantu baho abatishwe bakabatwara ari nyagano. Kuva ku mwami w'abami Kuro, Cyrus the Great, umwami Artaxerxes, gushika ku mwami w'abami Darius the Great, izi nyagano za bene Isirayeli zagize amahirwe ku ngoma zabo. Mu mwaka wa 538 mbere yuko Yesu avuka, umwami w'abami Kuro yatanze itegeko ko Isirayeli, abo b'Isirayeli b'inyagano, ko bosubira mu gihugu ciwabo bakaja gusanura urusengero n'inkuta z'umugwa w'i Yerusalemu. Uyu mwami mbere yabahaye n'ibikoresho byo kubakisha, abaha n'ivyo abami b'i Babuloni bari baranyaze mu rusengero. Ibikoresho byo mu rusengero yarabibasubije, arabaha, ni mwisubirira iwanyu, musanure igihugu canyu, musanure urusengero, musanure igihugu canyu. Abaha mbere n'impamba. Umwami rurangiranwa Kuro. Ubu bwami bw'Abaperesi canke Achaemenid Empire ni bumwe mu bwami bwabaye rurangiranwa cane mu isi ya kera. Hejuru ya kilometre kare 5 n'igice, hafi kimwe ca kabiri c'isi y'ico gihe, kuva muri Aziya yo hagati, y'amajepfo, yo hejuru, ugashika mbere no muri Afrika, Egiputa, Sudan, Ethiopia. Yariyo empire nini yasumba izindi zayibanjirije nka Babylonian Empire. Yari empire nini cane, gushika umwami w'ingwanyi w'Abagiriki Alexander the Great, Alexandre le Grand, abunesheje mu kinjana ca 4. Iki gihugu c'Ubuperesi nico catanguye ubuvumbuzi bwo hambere mu vyo kwandika, uburimyi, kubaka ibisagara, urbanization, ivy'amadini, n'ivyo gutwara vya kijambere, imitwarire, central government. Mu kinjana c'indwi Yesu amaze kuduga, ingwanyi z'Abayisilamu bavuye mu majepfo y'igihugu c'Abarabo, Saudi Arabia, bafashe Iran bayihindura igihugu c'Abayisilamu. Muri ico gihe catwagwa n'Abayisilamu, Iran yagize iterambere rikomeye mu vy'ubuvumbuzi, cyane cyane ubumenyi, literature, kwiyumvira kure, philosophy, ibiharuro, mathematics, ubuvuzi, medicine, uburimyi, ubumenyi bw'ikirere, astronomy, n'ubugenegene, art.
ibi bakaba bavyise the Islamic Golden Age. Abami benshi bagiye bakurikirana basimbura ubu bwami bw'abayisilamu bagarukanye ururimi rw'abaperesi. Mwibuke abaperesi ntabwo ari abarabo, ntabwo bavuga icarabo, ahubwo n'abaperesi nabo ubwoko bw'abaperesi kandi bakavuga igiperesi. Aba barategetse gushika Seljuk n'abamongoli babanesheje mu kinjana ca 11 Yesu amaze kuduga. Mu kinjana ca 16 abasafavide abana baperesi abahanga bemeza ko ari bo bavumbuye Iran ivuguruye. Safavide aba banesheje ubwami bw'abaseljuk n'abamongoli maze bunga igihugu cyose ca Iran, bagira Isilamu y'abashia idini ry'igihugu, the official religion. Aba bongeye gukomeza ubuperesi babugira igihugu kitavugirwamwo. Mu kinjana ca 18 abasubiriye buno bwami bw'abasafavide abitwa aba Afsharide bagize Iran igihugu c'igihangange kandi kw'isi, the world superpower, gushika mu kinjana ca 19. Gusa bagenda batakaza imbaraga kubera ibibazo conflict bagirana n'ubwami bw'Uburusiya, the Russian Empire. Yama mu mivurugutano niki gihugu gikomeye cyane cy'ubuperesi. No kuvuga empire y'Uburusiya yaragize uruhara mu gucika intege cyane k'ubuperesi. Aho ni mu kinjana ca 18. No kuvuga ubwami bw'Abarusiya bwabaciye intege cyane. Mu kinjana ca 20 aho vuba habaye ihindura amatwara rishingiye ku ibwirizwa nshingiro, the Persian Constitution Revolution, maze hima ingoma y'Abapalavi, the Pahlavi. Ico gihe Iran yari mu bihugu vyimba kandi bikagurisha petrole nyinshi. Umushikiranganje wa mbere Muhammad Musaddiq yagerageje guhindura iryo bwirizwa nshingiro kugira ngo iryo yimba rya petrole ibibi vya leta bive mu maboko y'abagashaka buhake b'ibihugu ivy'uburengerzuba, the West, ikintu bita nationalization. Uyu yahise akubitwa coup d'etat n'abanyamerika n'abongereza, ico bise the Anglo-American coup, aho hari mu 1953. Mu 1979 habaye yindi hindura amatwara, the Iranian Revolution. Aha ubwami bwarakuweho havuka leta igendera kuri Sharia ya Kiislamu, Islamic Republic of Iran. Ruhora Khomeini aba umutwari w'ikirenga wa mbere, the supreme leader. Mu 1980 Iraq yateye Iran, intambara yamaze imyaka 8 ibiravutse, gusa yaheze nta numwe atsinze uwundi, muvyo bita stalemate. Iran ni igihugu gitunze cyane mu karere kandi gikomeye c'imbaraga, superpower, kandi kikaba gikungahaye cyane kuri petrole, kigira gatatu kw'isi kuri petrole, kandi kikagira reserve nyinshi ya gaze igira kabiri kw'isi. Iran irakomeye cyane ku mahame y'idini ya Kiislamu y'abashia, kandi gakomera cyane mu gisoda, yashizemo imbaraga cyane mu gisoda. Kandi Iran igira 19 mu bihugu bitunze cyane kw'isi. Byagenze gute Iran yame mu ntambara z'urudaca na Israeli? Ko wumva kuva kera cyane babagiriye ikintu ciza, babakura mu bucakara i Babuloni, babasubiza iwabo mu gihugu cabo hejuru hiyo muri Palestine, aho bita Israeli, igihugu c'isezerano. Byagenze gute bame mu mishwamirano, bame bagwana mu ntambara z'urudaca zidahera? Abisirayeli ko bavuga ko batibagira, baramaze kwibagira kino kintu ciza babakoreye abaperesi igihe babakura mu maboko y'abanyababuloni. Iyi mishwamirano bita ngo Israel Iraq Iran proxy conflict yama ubuziraherezo, aho mu ntambara ya Lebanon na Israel Iran yashigikiye kandi intwaro umuhari w'abayisilamu b'abashia Hezbollah. Mu ntambara ya Hamas na Palestine irwana na Israel, Iran ishigikira Hamas kandi kabaha intwaro ikabaruma. Israel nayo ishigikiye imihari igwanya Iran nk'aba mujahidin ba Iran, the people's mujahidin of Iran, igatera amabomba abasirikare ba Iran muri Syria, kandi Israel yishe abahanga b'ibisasu kirimbuzi ba Iran, the nuclear scientists. Iyi mishwamirano kukugwana kudahera
bigenda gute, byagenze gute ko wumva bafitanye amateka akomeye? Ese bizoshika Iran itunga igisasu kirimbuzi, nuclear bomb, canke baramaze kugikora? Boba bamaze kukigerageza. Aheruka ku mutingito ukomeye cyane muri Iran. Ibihugu vyo muri Uburengerzuba biriko byibaza ko boba baratestinze kino kibomba, nuclear bomb canke atomic bomb. Ese hoho hamwe bogikora, bogitera umwansi wabo ISREALI? Bandanye tube hafi mu bindi biganiro biri imbere, umenye vyinshi kuri bino bibazo. Jewe nkuko bisanzwe ndi Seti, turi channel yanyu mukunda The Mega Mind, namwe mukaba abigiciro kinini cyane. Naho gutaha. Ciao.